ndumiwe none jewe niko nagusaba urukundo kwa bobo wagwase kuneza ahantu ushaka woro ushaka ukarugira kunabi Hello guys, mwaramutse cyane muri vanya naho muherereye abari mu burenye no mwasi rukundo baramukije amahoro y'Imana abane namwe kuba Kristo Imana ihabwe icubero kwa Islam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reka ndabaramutse mwese amahoro y'Imana abane namwe nabwe ko nzo bahereza ibintu bimeze neza kandi vy'umuti cyane vyifashe fresh. Inyuma ya kamera kumwe na Alex umukamera w'akavyatoramo neza muri no minsi kuri INYISHU MEDIA bari kumwe na Mr. Swingi canke Mariswingi nkuko bisanzwe ibiganiro nibiyanyene umuti n'ujya nyene ngira ndabahereza ico bita show ntibagiye ko nkisaba imbabazi kujya nyene mubandanye mu supporting akumba bazi commentaire yanyu irakenewe kugira ngo bahebi yake ashobore kugira ico ashoboye kubigirako agira urukundo ngo abandi ababare nkuko yababariye abandi. Ngere ko ngiye kubahereza amakuru ya Bobo yanyayo byo mu cameraman wo muri INYISHU MEDIA. Uno munsi tumwe na Bobo kubera ko asanzwe afise ibibazo bitandukanye vyinshi bitandukanye n'ivyo yari afise. Uno munsi afise umwigeme yaramukunze cyane, niwe mwigeme ngira kubona wa Nekibu yaramukunze cyane bimwe bihagije gose. Mugabo aravuga ati reka jewe namwikundiye Bobo nawe yamukunze gusoma murazi ko atavyiwe byari bwagire gute mugwo mwigeme nawe sinzi vyiwe ubu kuri no nshuro ndaje kugira ngo menye ukuru umukobwa numvise ko atari muhiriwe ari ahantu yagiye gutemberera ndavuga ati reka ndamucabiranye namusanga aho nyene. Alex twende turabe twumvirize icaza kubivuga ko cyangwa ko aza kubigenza uyo mwigeme yuko aza gushobora kugira intuze cyangwa aza kubigenza ariko tunizere ko biza kugenda neza cyane umutekano uza kuba wose cyane. Reka tugende turabe uko vyifashe nuko biza kuba bimeze muri uwo mwanya n'uwo mwigeme ivyiwe uko vyifashe. Ndabona twinjiye mu rupangu uko vy'uwo mwigeme uko vyifashe mbona Imana ishimwe ndamusanze no hanze gusandazi nk'ishavu yifitiye cyane Kibu giye kumubwira utune tujambo sinzi uko biza kugenda ndamusanze atari muhira iwabo naho yagiye kuramukanya mbona umenga hane mu cumba c'amasengesho. Babuja. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Makuru y'imisi. Nimeza. Nekunda banyici mbwa yahimvye nibiki. Niko ndumva cyo waje kurondera nkanka kibura. Cyo naje kurondera. Nero umuntu aburi carondera ku muntu. Oya, none cyo wibagiye kuri jewe basi. Ko ndazi ata confiance tusikifitaniye je nawe. Nta karibu basi. Icazo ngaho ubona. Hani basi egera ngabasti nawe ushara ngaho kugira ngo twegerane tuvashanye wegomera no ngaho baziyari nyuma gato. Amakuru y'imisi rero Mabuja. Ndashima ubona nafuye. Arivyo gufana ko bari utambeshe. Nanje kankadi mabonye ko nafuye. Ndacari. Mwena Nekibu vyifashe gute no munsi. Bisavye kandi mama holo. Nimba ari vyakuzanye inzira yakuzanye urayizi. Kandi cyana umbangamira. Ndabaza gusa nyene nk'umuntu yigenga umuntu nyene yigenga kugira ngo ashobore kumenya uko vyifashe mwana Nekibu no munsi nacishobora kubivuga ko basi mwigiki mbe ahantu waraheje kuhubaka ivyo vyakuzanye amina reka kucumfata nabi nyamba ndakunda kubaza nk'umugenzi ndakunda kubaza nk'umuntu ibintu nyene bigenze neza basi. Abantu nk'aba mugenzwa n'inzara. Nzara vyiza. Urayifise. Nzari ya. Genda reka kungora. Kandi none Nekibu se kumubwira mu matwi wanjye. Namuze namutse mu gatondo ndibagera no kumwicaye none ayicaye yarabonetse. Reka mbike gusa amakuru ngina ndayatwaye tu. Amira nyame basi tuvugane wampaye ico nashaka kandi Imana iguhezagire n'ukuri Imana iguhe icubahiro no musa mu gatondo ntacane nanyo apane vya brag ntacane nanyo mu gatondo none ndabona yicaye abone ibihumbi 10 vya zino saha urumva ko atari amahera make cyane. Amina basi katwiyagire ku vy'iwacu sivyo Imana ishimwe ko Nekibu vyo vyarashobotse bigakunda kumwikuramwo vyaraheze oramwikuyemo none uno munsi woba uri mu rukundo umbabarire tuvugane ntanzigirimo ivyo washaka nabonye ko warubonye ko ari inzara ariko sinzara yari yanzanye kuko shonje no fuma ngenda ahantu hagera gute sivyo inzara sivyo ariko vyose nyene vyahuriyemo ngumubirira ku mvyeyi kandi
merci sana uvuze ko atari inzara nsubiza amara yanje oya n'inzara irimo ubushanje nakuye ko urumva imbere ureke ko umungoro umbazagize utujambo utafise imitwe n'amaguru genda Amina basi nyemara tuvugane ikibazo kimwe n'ikintu kinzanye n'ukuri ndikura nyuma ndakubwira dedema ndakumve Tetembe wemana mwaranya musabira imbabazi no kurinda basavye ikigongwe n'imbabazi he abakunzi banje abakunzi ba INYISHU MEDIA musabira imbabazi kwa bahebiye yake rero Amina wanyemereye tukavugana vuga ndakumvirize Imana yabwo icubahiro kandi imisi yose nje gukoresha ikiganiro zohore wibuka kubanza kumpa 10,000 kubera ko nivyumugisha kandi Imana ibandanye ibahereje ndabona ko nafunze ariko nturajya kuva mu gatondo Yasi ndarajya sawa Amina nibaze ko arige vyo bishuka gukurikirana nabonye ko wanyakiriye nabi gusa bijya 10,000 nta kibazo birimwe ntebe meze neza ngiye muri restaurant banyicara sahantu nyene hayobeye nta ngorane ariko nibaze ko gukurikirana ibintu vy'iwacu cameraman bita Bobo w'iwacu uramuzi yego ndakazi urakazi ndakazi nasa kantu nyene kari ngaho ataco kamaze none kimariye urakazi cyangwa uramuzi ndakazi none kuvuga ngo urakazi nka Bobo uno munsi afise iciyumvira gufise ko vyogenda gute none nka Bobo ubona yongera nk'icyumviro cya gute jewe ari cumbuze bakoze INYISHU MEDIA nazo ko mwarabonye ibiganiro ko bigenda Bobo no munsi yabuze amahoro sinahora nzana gukamera na Bobo no munsi ari ubona ubona ko n'ubundi mu cameraman mushasha Bobo yaragukunze agakunda izore n'umuntu basi uvyo wenyemera ko bimanze ukareka telefone tukavugana nzobukoza ukabika telefone tukayaga urakoze kuba uciye ugara connection dufise umuhungu muri INYISHU MEDIA iwacu umukameramani bita Bobo uravyumva urazi ko uko vyifashe sukundi urabizi ko Bobo niwe mukameramani yahora nkamerera cyo nibaze ko urakizi neza sivyo niwe twagendana no munsi neturiko turagendana nta nuwubona none yabuze amahoro yabuze icyo mfata n'icareka yambariye ko atakurose mu buzima bwiwe mutaza guteka ngo bisha kandi ashaka umbantu b'abaswahili nkawe muri Ramazani batamugoza ibintu vy'amarasiyo masasita vyafondote wimenye ubizi nugo rukundo afise aragukunda kandi cyane nukuri no kugwara aragwaye ubivuze kwiki Jena heje kandi nukuri je umuntu arumye uze gukubita ijambo je wondeke ndenga kintu mugira arakoze none umbere ngenda mubwira arakoze aho uranyishuye canke umpinduye agapope gira ikintu kimuje ucewe sinkikundana utuntu tungutungu natwo nkeneye nitugende naraje narakunze vyarahagaze uyo rero mbare agwaye nagwa arazokira naje narakize narakandi naramwibagiye ntiyanduta kumukundana ikibu mugana naramwibagiye wowe sinzi ko reko kutanyibagiye no razonyibagira bwe Amina kubera ko ugomba kugerageza umutima w'umuntu canke urukundo rw'umuntu ukarufata nkaho menga si urukundo ukarufata nkaho menga sigo kandi wumva ivyo avuga rukuri kandi kumvikana arakubwira ati jewe vraiment ndagukunda kandi kugaragaza urukundo ku muntu nta kosa na rimwe riba rirajamo kugaragaza urukundo ku muntu nta kosa na rimwe umuntu abakoze none no munsi wowe uciye uvuga nk'ibintu nk'amajambo nkayo kamufata nabi nkuko wumva afise icyumviro kirashe ni kumviya kwanza ndakubaza ndakubwiye ko ndinga kandi wagahongora kurikirana ubuzima bwanje jewe na telefone umuntu amanda perereza yenda amenya kuri nga ko nako naguzanze muhira kandi gwari kuri muhira nahagusanga no muri bwita muhira bari kumbara turataje ndabukurikirana kubera ko naje je gusa sinda kunda zijya nkundo zabandi bumenyereye ndakunda urukundo nyene kubuca byabo bivuze kwiki mbara kugira ngo ngende nukurararemvye ndamukeneye nawe nkunda kandi no mu bahungu twahagararana narimwe no mu mukozi nokoresha narimwe
kuvuga ngo kumukunda honyine kumukunda oya kuba umukozi wanje jewe ankorera mu nzu wowe narimo kandi rero ngoma naye wakubye ko naje kuraba umufriend wanje no kandi si uranyemereye ndakumvirije bakunze INYISHU Media urukundo rubaho ku isi Bobo yarakunze kandi nibaze ko ari bwa mbere nibaze ko Bobo yarabayeho adakunze mwari mubizi uno munsi ashatse kugaragariza urukundo nde Amina aravyase avuze bwo turi ko ivyo rukundo no mu bakozi biwe ko atona jamwe mu bantu yokoresha ko atanarimwe Bobo nawe araremvye agira afe kubera urukundo akunda Amina Bobo no munsi afise ibibazo bikomeye cyane ageze ahantu ho gupfa ageze ahantu kugira ngo akwe kwiyahura uravyumva ageze ahantu yaho areka kwiyahura dukora iki bigende gute ushaka amahoro ufata inzira ugataha mvize ikintu nukuri vraiment vyumve nawe Mungu wegenda nimba ushaka amahoro kandi ndakubwire sishaka ngumurikira mukunda cyane nciye ndamuvuga ariko sintora telefone fatira telefone nta kibazo mbona numva ndanigwari Amina je basi ndagufukamiye ku bwa Bobo no kugenda ni kwitegeko cyangenda ariko navyumvise ngenda ariko navyumvire je nyene ubwanje none jewe niko nagusaba urukundo kwa Bobo wagwase kuneza ahantu ushaka woro ushaka ukarugira kunabi man ndabona bigiye kuba birefu ndaki